amashirahamwe menshi yo mu Burundi akora atagira umwidegembyo. Ni muri iyo ntumbero ikigo cishinze imibereho myiza y'amashirahamwe CD mu mfunyafunyo y'igifaransa cyatunganije uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro mu ntumbero y'uko amashirahamwe yokora atangorane afise. Ivyo rero bikavugwa na Aimable Manirakiza, umuyobozi w'ico kigo. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2019. Uno munsi abantu bariko bakorera abanyamitahe bakorera no munsi inyuma y'amategeko n'abantu bafise ivyo barakora, nuvuga ngo barafise ivyo badandaza kandi barafise n'amaserivisi batanga. Hari abatanga amaproduit, hari n'abandi batanga amaserivisi, ariko no munsi bariko bakorera inyuma y'amategeko. Muri uko gukorera inyuma y'amategeko bibatuma badashika kwihangiro babihereje, mu kuvuga ngo bashobora uno munsi bakorera ahantu hinyegeje, nta burenganzira bafise bwo gutwara ivyo bakora ku soko mpuzamakungu, haba hano mu Burundi canke mu karere canke kw'isi, kugira ngo bibafashe kunguka gusumba, bibafashe gutanga akazi gusumba, bibafashe kugera kwihangiro babihereje. No kuvuga yuko iyi kampanye igiye kubahereza, igiye kubafasha kugira ngo bagere kuco bashaka kugirako mu buryo gukora neza mu Burundi. Uno munsi bakora dans informel, iyo informel ituma badashika ku bintu bitari bikeya, haba mu guhiganwa n'abandi, haba mu kugera ku isoko izwi n'amategeko, haba kumenyekana kugira ngo ibidandaza byabo bigere kuri gusumba, ndetse babone n'inyungu ko umugwizatunga yeka arakora, ni ngombwa abone inyungu mu vyo ariko arakora. Rero iyo kampanye ikiza cayo nuko tuzogerageza kwigira hamwe, kurabira hamwe ivyo byose bituma uwo mugwizatunga adakora neza canke atashika kwihangiro aba yihereje. Igihugu kizokungukira mu buryo bukomeye cyane, kuko twerekanye mu kigo twatanze yuko mu gihe abantu bariko barakora dans informel, igihugu ubutunzi bwayo ntibugira kure. Nuvuga ngo abo bagwizatunga bakoreye mu mategeko bavuye muri secteur informel bakaja dans le secteur formel, bizotuma leta igiga cayo kibomboka mu buryo bwa, kuko abo bantu batanga akazi, baratanga akazi kandi baratanga amatagisi n'amakori kugira ngo igihugu gitere imbere. Muri ayo makori nyene hariho abakozi ba leta bahembwa, hariho amashuri yubakwa, hariho ibitaro vyubakwa. Nukuvuga ngo les entrepreneurs, abagwizatunga bafite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu, ku buryo duhamagarira leta kugira ngo igerageze gushiraho ivyo tuma byose abagwizatunga bakora mu buryo bwisanzuye. Nawe Ntangibingura Brice Vaya, umuhinga yatanze icigwa, avuga ko amashirahamwe yemererwa gukora ari menshi cyane, ariko rero ayatari make ngo aca apfa atarashika kwihangiro ryayo. Amashirahamwe apfuka muri yapi mwaka 2000 hariho abashoboye kwibaza bati none turavye uko ibintu vyifashe ayo mashirahamwe no munsi, bavuze bati bayagendere twoshobora kuba twoyabona. Bavuze tuti byukuri ayo n'amashirahamwe abamaze kwemezwa muri yapi, ariko haba hasigaye rero igikorwa cyo kuraba by'ukuri yuko aya mashirahamwe ashobora kuba hari, ko nkuko tubizi akenshi ari amashirahamwe menshi avuka mugabo agaca ahagarika ibikorwa utarashobora kugera aho ashobora kudandaza, ashobora kugira inyungu, aho ashobora gutanga ubuzi, aho ashobora gutanga amakuru kuri leta. Twabajijwe kandi yuko bimwe mu byo babituma, mu byo bavyibazwa bishobora kuba bituma yuko ayo mashirahamwe ahanini ahagarika ibikorwa atarashobora gutangura gukora neza. Muri ivyo woye twashoboye kuvuga bimwe mu byo twibaza, uko ahanini umuntu atangura ishirahamwe aca mu bintu byinshi ku buryo bw'uko hageze yaho ashobora kuronka uruhusha rwo kudandaza, akaronka
uruhusha rwa BBN akaronka uruhusha rwa API kugira ngo ashobore gutangura kudandaza agaca aronka intambamyi zimuhagarika ageze ngaho uravye n'ivyo aba yaciyemo byose narijya kenshi benshi muri abo amikoro ataba ari kirenga ikibazo c'umutahe baba bagifise birashobora gutuma yuko uwo muntu bitamworohera agaca ahagarika ataratangura gukora ibyo yari yifuza gukora. Hari ikibazo kandi kivuga kiti mbega uno munsi twovuga yuko amashirahamwe ahingura ibintu birimwa ibiterwa ashobora kuba nayo nyene yogwira mu gihe tubona yuko nibirimwa kugira ngo abantu bashobora gufungura bibaza yuko bishobora kuba bidakwiriye. Navuze nti mu bisanzwe twese dusanzwe tubibona hari igihe usanga ku isoko birimwa bimwe na cane natanze akarero nk'akivyamwa hari igihe kimwe usanga ari vyinshi cane ku buryo n'ibiciro bikoroka cane ku buryo usanga ari vyinshi ku isoko ariko ikindi gihe ugasanga nta bishobora kuba vyoboneka. Ni ukuvuga rero yuko ivyo bintu mu bisanzwe hako bidandazwa ku mahera make basa n'abavyikura ababa bariko barabirima bashoboye kuronka ubuhinga bwo kubihingura kugira ngo bashobore kubikoramo ikindi kintu bashobore guca babidandaza ku mafaranga meza ndetse bagashobora no kubisohokana hanze y'igihugu kikaharonkera akunguko kuko nico coba ari ikintu ciza.